Mvuze yuko ni girlfriend wanje. No wambeshe. Ububeshe. Si girlfriend wawe. Mvuze. Mugore cyangwa mwamikazi wawe. Yeah, aho no menga no bavuze izina basi. Ndimukwiriye umugore wawe. So she's my wife. She's your wife. My future wife. Future wife. Wakunda iki KERCY? Ibintu biboneka amaso. Yes, nawe abizi beri. Iminwa. Umutima. Wait. Izuru. Oh my god, ndizuru gusa yego. Ivyo bintu navyo bizoca bihera gute KERCY canke uzohitamo kubiheba ako bandanye? Narabihevye muri byakabanutse. Muri 100% tuvuye nka 50. 50. Asgaye 50%. Yes, hano nahise kumamagara. Bo, kwamagara of course gusa ya. Rimwe na rimwe. KERCY burya. Kubirashitse uramenye ko KERCY amekucitse like yaguciyemwe hari nakuranye n'undi muntu ariko urabanya black chance ariko nakandi kademo hariya bariko barakuburana niki kuzokora nka KERCY kugira ngo urukundo rwawe rubandanye neza ariko wumve ko umutima wawe umerewe neza cyangwa uri muri babandi kinijiti nakucitse yarabizi sinamana ngufashe vugisha ukuri ça vraiment ichonsaba bakobwa mundekere intuze yanje mundekere ifi yanje nayirobanye nje nyine. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Abuja Flavor. This is Step Media. Channel focus for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cyo kibazanira bisha mvuga muri industry Abuja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusura dukengurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana very makuri support mwa mutwereka birasho ku mutima aho tugeze hose tubikesha mwebwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana. Yes, uno munsi rero n'umunsi wa kangahe gabasha n'umunsi wa gatandatu like Ufise abatumira banje biteka abantu nkunda cyane. Amanda kwibutsa yuko kuri mikuru kumwe na Beni wa musore wanyu musenze mukunda cyane kandi mukunda gushigikira hamwe behind the camera ni CK professional. Abatumira banje biteka nabantu nkunda cyane, abantu nubaha cyane like umwe muri bo ndamuzi ariko umwe uwundi nawe ndamwumva gusa mugenzi we ari proud nawe ariko simenye neza exactement eske ni giki yisimwa kugira ngo abe proud nawe cyane cyane. Yes, kandi umwe muramuzi neza ari mu bantu ba mbere bazana vibe na cyane cyane nga muri entertainment ya 257 ni KERCY afise imbuga z'inguruka bumenyi nyinshi cyane afise YouTube, no, afise Instagram, afise Facebook, zose ni KERCY official. Araza kutubwira byinshi cyane ari kumwe na mugenzi we James azwe ndamuzi ku izina rya Block Chance. Reka duhere kuri KERCY yose nzo tumenyeranye cyane. Abaramutse hanyuma cyo duha rero ikaze umushitsi nyawe hanyuma cyo tubandanye ikiganiro nyacu. KERCY biti? Biraza neza. Tumeze neza. Amakuru y'imisi. Ni meza vraiment. La byose murabibona. Akibazo Ufise. Yes, tumeze neza turashima Imana. Yeah. Lakini umuntu waje hano tumeze neza byatari. Kabisa. The boss wiki wa sasa. Safi. Uko bien? Fresh. Unafurahi? No reka kwishima cyane. Urishima cyane. Guys, like Jacob Ganje is the first time ndakubonye kandi the first time dukoranye ikiganiro ariko amatwa asumira nguru muririmbyi. Yeah. Uraririmba. Kandi bimeze neza cyane. Ibiri hagati na hagati ko dufise umuvide Vix hariya dufise n'umuririmbyi kandi bose nabantu basanzwe bahurikije mu kintu kimwe baraza kutubwira byinshi cyane. KERCY bitera makuru y'imisi like twinjira mu kiganiro nyacyo nyendeza neza shameze neza ndashima twahebanye Step Media meze neza so twasuye kugaruka kabisa turasubiye kandi kugaruka ku zindi mpwemu like ku yindi vibe ku yindi cadrage ikindi kiganiro gishasha abantu batari bamenyereye eske KERCY eske burya ibyo avuga abari serious burya arafise umu boyfriend like nibyo cyangwa n'umugenzi we bisanzwe tu reka turaza kumenya byinshi. KERCY turabona umuntu yicaye ku ruhande rw'iwawe mbega ninde kuri KERCY? Mbere bavuga Imana yarutsa yaruvanye Fichaye nabira stani mwaduhanura mwaduhanura bava Imana yarukuye a gauche. Yes, ndero je ndimaze ko ahanye ni nk'ivy'Imana yaremye atakize. Afite urubavu rero rwa the boss ari ngaho. Yes. Ushaka tubwira izina giyo sinzi ko no manarihenze je nkarifata mu mutwe nabi tubwira izina giyo.
izina ryiwe ni chance iryo rya block chance ni izina nyine rya y'ubuhizi yes ivyerekeye akazi kiyo kuburirimvyi yeah of course yeah yes yitwa block chance afu rero kunarivuga block chance yes urumva block chance cyane byatana nabizi ugishikuye yeah kaida uba reka twivugane na block chance bite rero boss ni sawa biraza neza ni sawa vraiment like yatubiye kuri umuririmbyi ufise Instagram ufise na Facebook ufise na YouTube byitwa gute block chance hose ni block chance okay murayifuza gukurikira ku ma platform yawe yandika ko block chance wherever arakubona yes yeah kabisa yes mbega ko tuzi ko KERCY asanzwe ari umuntu cyane cyane ari muri entertainment gose mbega ivyo avuga nivyo kuko twebwe ari giye usanga ariko aratubesha je KERCY bigiye byavuga ni gake ndavyemera est-ce que bashaka kubwira ni girlfriend wawe cyangwa se ndi girlfriend wawe bo KERCY mvuze yuko ni girlfriend wanje no wambesha ububesha si girlfriend wawe mvuze mugore cyangwa mwamikazi wawe yeah aho no menga no bavuze izina basi ndimukwiriye umugore wawe so she's my wife she's your wife my future wife yeah wewe raba kirisi kuninyegeje mu mishatsi so mubyumva gute ego twavyemeye block chance ya Lucky yavyemeje yashize ko ikidodo yes block chance wakunda iki KERCY bo ni vyinshi ni vyinshi bo ibintu biboneka amaso yes nawe abizi beri iminwa umutima we izuru oh my god umva ndizuru gusa yego we zdaheza vuga ndakunda wese ama ndabona toranya n'umutima why mutima because kuna mfata kuna meze na kuna ibintu angirira kuna ifata kuvuga ama ibindi navyo tuzibanga zanje turaza kwigaruka ko mu nyuma like ikibazo ncerifuza kubaza block chance like twaragiranye ikiganiro bwa mbere na KERCY umunsi wa mbere like atubwira avuga iryo zina ryawe kuri micro avuga ati jewe burya mfise mu boyfriend wanje burya Beni jewe mumenyereye ndi mu bintu by'ama best no right now I'm serious like mfise uwo turi kumwe kandi ndamwubahiriza nuwo umva uwo uziko wabajije KERCY acha yitaba aba the first mu kwitaba like ni umunsi atubwira ati KERCY yatubwira ati burya Beni burya ntivyari binyoroye kumuronka byarangoye yatubwira ati ko wowe warusazwe ufise ubundi muntu ariko KERCY aragira ubuhinga bwiwe aragutsindira wait James Mike diko dabari like byagenze gute block chance ni giki cyatumye uhebo wundi uhitamo KERCY like kiri special turetse ivyo ku mubiri cyangwa ibindi bintu nibiki tutazi kuri KERCY cyatumye uhebo wundi warusanzwe ufise ikintu cyatumye bo imana bitawe neza ikintu cyatumye mebye umuntu bwa KERCY mu ex wawe like dukuri amayifata ntuka amfite umuntu avuga neza muri real life avuga neza rwose kwanza ikintu cyambere hano shaka bamenye umunsi namenye KERCY sinari nzi yuko numuntu umuntu ama réseaux sociaux na ni photo nimwe yiwe nari naravye auparavant pas twamenye nkuko gusa numwiza aje kuvuga bo reka mpime ndabe yuko KERCY ndagusabye uhore après voilà ndamwandikira namusabye kwanza nimero nkubwira amafoto yagize amafente voilà KERCY hora turagukura mu kiganiro ugende hari so voilà ariko nabigenze nyene aramye nimero turavuga aransa amafoto yabaje kwa matwaza amafoto arazima narazimuhaye namuhaye zibiri masizi zitatu acambwira ngo nazindi arambwira tegeri aba nace nkauka kwanza nuko byagenze ama imisi igiye mba imisi d'un jour après none nace ndagitanga kumuvugisha nyene ndamubwira tuhure ibintu nk'ivyo araza gusa ukuntu yari yambaye ukuntu uba abademu bubunya ubatumye ahantu baba bambaye ukuntu yani sexy yambaye ibintu biri chic cyane makeup nyinshi cyane ya makeup nani visura beshe yu rindira urazicagira kuvuga so umunsi bu yaje yari atandukanye n'abandi yari yambaye ipantaro cyambere na makeup niwe yarafise uva nace numva nace mbona ikintu gitandukanye
icyo utaruzi kuri we kubana bakobwa kenshi utumye umudemu uwundi mfa n'undi mudemu ari ukuntu aza anakuja gapendeza sana anapendeza kivunja voila nini meshi sijui nini gusa yaraje bisanzwe nyene simple ari simple cyane kandi namusanze mwiza kuruta kuko ubu twaje namuzikesi yari bamugize makeup gusa umunsi twahuye na makeup yarafise bituma bwo bati vraiment umuntu n'uyu nari nkeneye gusa aho nyene sinari nzi yuko ari mu réseaux sociaux bya bindi bya Facebook sijui nini n'izina ryiwe nje bambwiye gusa KERCY gusa namangira ariko nduko yitwa nyene bya vrai donc ntamuciriyemo yagiye kubimenya tugiye ahantu hamwe mbere twarahuye bavuga KERCY bite ambwira ko abantu barakuzi cyambwa ati ya ngana muri twiyaye guhura sawa turagenda gutembera mu yinga KERCY ni wewe ariko nabo barakuzi cyamita muri kumbwiza ukuri aragenda arabiraba ego yarabaye panike byatara arababara turashwana byata arashavura Nubiko namga I'm sorry. Yeah. Sorry tuza. Mimi ni wa kwako. Sani yarabizi nyene ntavyo yarazi. Donc yambonye nyene bisanzwe ntiyarazi page zanje ntazi konti zanje ntazi izina ryanje. No. Yarizi nyene ko ndi umuntu usanzwe nyene ya. Guys, ni kintu umuntu wese cyayifuza kumenya. Block chance. Naam. Like umushiki wacu yicaye ku rugo ruhande rwawe, rwovuga ari urubavu rwawe KERCY, ariko yabitubwiye. Baramuvuga ko amajambo menshi agiye atandukanye. Nizere yuko na wewe muri make amaze kugucamwo uramaze kuyumva. Bimeze gute like uzovyitwaramo gute? Bon, je bisanzwe sindabyitaho. C'est vrai que tugitangura n'abandavyumva gose abanyagara ngo mdemu sijui nini benshi gusa je n'umuntu fashe umwanzuro fashe decision nuko nyene je n'abagenzi baje bamwe nabo twarashwanye mufa KERCY voilà uko bwa mbere tuhuye nataga kumuha KERCY mu mwanya mwinshi kubasumba abo kuvuga bari bamenyereye tujya ahantu turi kumwe so umunsi namenye KERCY naci ndamushira devant mushira imbere ya bose twashwanye vraiment bamwe baramukatira ubu ntibakivugana kubera KERCY kubera iyo ya KERCY uri kuvuga ko Block Chance yatakaje ibintu byinshi cyane kubera wewe mbega ni KERCY azokora ku bwa Block Chance kugira ngo Block Chance ntaze yicuze mu nyuma iyo ni question bien yaratakaje abagenzi kumbure yarahinduye na milieu kubwa KERCY ni igiki KERCY azokora kugira ngo Block Chance azoguma making sure like ko ari kumwe n'umuntu yazi ko ari sure yarondeye nuko nzomyitaho ego Kea Kea azitanga bo mubaze basi ndamufasha Block Chance arakwa Kea yeah nyinshi en fait yeah gerageze turabe umva mbere ndamwa Kea Nene namufashe namupanze no tuzakibaza ko mwatevye mwana cyambere ni Kea cyambere nzomifata nzomitaho nzomuba hafi agwaye canke akomeye nanye narabizi nzo kumwubaha arabisa ndakubana ko bishika ibintu tukavugana ikindi bibashoboka iki nta kindi like kugira ngo Block Chance azokoma yumva yuko atigeze atakaza umwanya sinzomuvanga ariko nakumva gusa igihe abantu bantelefone agaca bapanike ivyo n'ibintu twama twafuye telefone vraiment telefone kuyo numvume no imena yes Block Chance ariko iravuze avuga ati sinzomuvanga ego turashobora kuvyemera ariko muri monde KERCY arimwo ni monde irimwo like abantu benshi bamutsitaza canke we bivanye n'ukuntu wewe asanzwe avuga mu ma interviews agiye atandukanye canke ukuntu asanzwe ari mu like mu queen video araposta amafoto bakayabona benshi bakavuga ko baswidiza like bigatuma baba intéressé nawe mbega uzobana navyo gute Block Chance ni wabona novuga KERCY bariko baramudhaga canke ubona yuko ari kuri telefone tout le temps bigenda gute ko twumva yuko biramaze no gushika bimeze gute ni komba mwisho
umuntu ufite umuntu anerefonye acavuga ati muhamagare shira telefone muhamagare numva ivyo avuga se rero wari umutipe yamamagare aravyaccepta ho arabitahura ntabitahura turashobora nyene tukazusaba kuvugana nk'ejo gusa mba nayimutahuje nkamusaba n'imbabaza kankavye kwaba ari panike vyataye vya vrai black chance umutima urumva yuko mubabarira kuri ivyo bintu canke ubitahura urumva naje ndumuntu kwaforo bishitse akabigira uko kwaforo murakamagara kwaforo nka 23h 2h du matin 2h kumva telefone kuma ndambwira yo ni itaba ucushira kuri haut-parleur kuko uwari ukuntu umuntu mbara ari kina gushakiye ari kuna chavuga nabitahura so biravana nyene n'ukuntu umuntu yatangwe kuvuga mba yavuze aroni bite kakazi biravana ari n'umunsi umwe twashwanye ku inka ninde yakwamaga imba ni uwo muntu yarampamagaye sinda kumuvugira nta mpamvu nitwo tumugira promotion tubwire black chance umuntu ninde gabashi nta mpamvu numuririmbyi yari umuririmbyi yego anza numva ngo urumva donc n'abantu bashaka kuduteranya like ya ndazi nibabona ibi biganiro bazica batanga kururondera nimero yanje namubwiye mpindire nimero yaranse si once Allo, I miss you. Imba ni tunati nanye, naraho tumva. Black chance yumva. Yumva, yatwama donc twari tumeze neza vyatari tumeze neza. Acha tangura kumenya ibintu. Samblage. Ivyo bintu navyo bizoca bihera gute Kercy canke uzohitamo kubiheba ako bandanye. Narabihevye muri byagabanutse. Muri 100% tuvuye nka 50. 50 Asgaye 50%. Yes, hano nahise kumamagara. Bo, kwamagara of course bisanya. Yanje. Rimwe na rimwe. Kercy burya. Amazi ni ubuzima. Amazi atanga ubuzima. Turasabwa kwihereza amazi meza kugira tugumane itoto n'amagara meza. Ayo mazi nayo si ayandi, ni amazi kandi n'amazi meza cyane, amazi y'agaciro kandi n'amazi azimbutse. Oya, yashita kire ko ruko rwanyu vraiment. Gusa alake ruko ko black chance ega Kercy wewe uri celebre nga. Abantu benshi barakuzi. Rero umuntu nka black chance rero nawe nyene arafite abantu bamukunda. Ya, ayo uyu wewe. Ndakeneye kumenya rero black chance. Ndabivuga. Black chance birashitse uramenye amakuru nitwifuza ko bizoba ariko birashitse. Uramenye ko Kercy amekuchiti like yaguciyemwe hari nakubuye nkudufate nakubuye reka ndamubwire nkudufate nakubuye ntandi hari voilà nakuburanye n'undi muntu yangiye bazoca nuko nyene nabivuze wowe uzocukora iki ariko urifuza ko mubandanya nigiki uzokora kugira ngo umutima wawe utuze nta nivyo nokora Ben yo no birashitse turabantu Kercy none ari kuzoronka black chance none ya nari ndamubona mu ndoto ewe ndabona mu ndoto ibyo turaza kubigarukako birashitse rero muri iyo nzira black chance okeriki bo en fait ndabafashe cyangwa ndabyo urabafashe bien uradufashe visa bifate face ebana njo manake naswe bavuze umuki wa mtu niso mtu aho rero koma mwishokwe yani urashitse muri action like urabishitsemwo Kercy je pense ndiko ndakubura ari mu bintu byo gukubura hariya ari mu oftage like shazo baza kwanza niyo mutipe en fait nje nabibwiye umuzi do mufata adocha tegura bahita gute hajya isanduku yake zitatu twese tuzofa twumva wewe uzohitamo tuzobaza ku muhungu je nawe tuzofa tufashanya n'abantu bakundana samblage Kercy birashitse urabonye black chance ari kumwe n'akandi kademu hariya bariko barakuburana niki kuzokora nka Kercy kugira ngo urukundo rwawe rubandanye neza ariko wumve ko umutima wawe umerewe neza kanumva
cyangwa uri muri babandi ukini chiti na kuchiti yarabizi sinamana ngufashe vugisha ukuri Oba, sikuvuga iki ego umutipe abademu batamurondera si bon mvuga sinamana mfatanya ama message sans blague urabishura no baragutelefona bien mbona kandi tukabishura bien mukavugana ariko icyo cyankora cyangira nyane cyanumva cyana utegera iki like birakunze gushika utegera iki KERCY donc yo dufate ndamufatanye nka message ndavuga ati reka cyanabigira capture d'écran haca ndabirungika mu telefone yanje muri WhatsApp haca ndabifuta muri WhatsApp yiwe kugira nze kubona ko narungitse ikintu ndabikura no muri galeri ya telefone yiwe abifuta haca ndabigubiza muri telefone siko ndabyihweza ndiko intuze ishavure terari du ndavuga ati reka ndabyihonze basi nzobimugira surprise bigaca vyawe cisanga nashavuye aca agomambaza twamaranye n'umusitsi avugana amagaca asigurira Gesera amajambo menshi y'incane like akunda gucana intege like kenshi birakunze no gushika barakunze kuvuga ko KERCY ari muri babakobwa birekura like aba slay queen kandi twaba tuzi ko aba slay queen benshi la plupart benshi usanga abakobwa bidandaza yo comment yakira gute no vuga Black Chance kumuntu wawe uzi urisiyo ko byo bintu atuba bikora uvyakira gute boje ndavyakira nk'ubeshi kuko n'umunsi nje nafashe umwana bwa mbere tugihora na KERCY yarangoye umwana wawe yarangoye vraiment kuvuga nyemera Nukugira kwemerera kira ntibavyumve bemeze vraiment vya vrai KERCY yaragaye ari hagararako ega beniwe ntavyuzi ega beniwe ntavyuzi jewe beni ndagatoye bakuza step media kabiri gatanu ivi reka ndabibemeze yuko neza ko KERCY ivyo bintu atigeze abikora Black Chance uba hehe wewe uba hehe umviriza kubwire uzoza ba ex wanje bo rindira Black Chance uba hehe cyo cyo ntuba mu Burundi uba hehe Black Chance okay Paris uba Paris siko like KERCY yarabizi neza ko uri mu diaspora like uraje kumurondera ntabyo narinzi vraiment sans blague ntabyo narinzi ntugiwe bwa mbere ntabyo narinzi waruzi ko ari iki umunsi wa mbere narinzi yena n'umuntu ni babahungu baba bahaye abavyeyi baba baje kwenjoyinga akaza yes nivyo waruzi kuri Black Chance umaze kumenya ko ari mu diaspora naho nabimenye après nyene ariko ambwira nzosubirayo nyene nzumva ndababaye nco ndabimubaza byeyi kuko je mu buzima benishuri buka ko nakubwiye ati je sinokundana n'umuntu aba hanze wari wabivuze ati diswat ageze kuri airport ariko rero nyine nasanze birashika ni ibintu bishika waranabivuga ati mbe mumwe mufise abagore bari hanze cyangwa abagabo bari hanze ivyo bintu ntibikunda nasanze byambayeko hari nawe nuko ntabwo ukunda umuntu ari nanje vraiment nuko biborohera gute none mwebwe donc KERCY bwa mbere atubwira ko bidashobora gukunda donc namumwanya tayimiwe yose yasi ku telefone turavugana nyene message TikTok tukavugana bien ne bugacha bien tukavugana nyene umva tuba turi kumwe vya bindi nyene twumva yuko bihora bishika ama video tukayabona après gukubura no pana gukubura twi telefone twe turi bashebe Black Chance vya vrai twambaye mubiri mon frère umva nari ngaha yari ryaje ukwezi kwa gatandatu yari ngamba ça fait 2 mois hari muri juin ico gihe en juin nubona ko nagarutse nagiye waragarutse ya naragiye nagira demo hari nacengaruka kubwiye ko yambwiye I miss you ni nacengaye aho waje kubwa KERCY rero KERCY sobanura yuko naho no subirayo akamisinga byatari ntozo cyane dusugaruka jewe nari mfite proposition bujya habugo umuntu yari yifuje no kubizobibona KERCY yarabitubwiye mu kiganiro turibaza ko ari blague yaratubwiye ko azogira mariage ari prête kuvizo mubwira byose mbega wiyaza uri sûr neza ko uzomusaba ko mubana mu rugo ko azokwemerera we yarabi bo Jizera kuko hashe time twagenda hagiye kusura pa mama wanje mwarashire mu muryango yes bakunzi ba Step Media kabiri gataro indwi bitika umukobwa wacu agerasohokira kuri kwibana gusa vraiment ichonsaba bakobwa mundekere intuze yanje mundekere ifi yanje nayo banyenje nyine
nta numwe yigeze afasha umukobwa amatelefone izo turiko turafungura ibiki nk'umwana yo telefone zikunda gushika muri mu bihe bimeze gute nk'ubu twicaye turimo turafungura turiko dutera inkuru ukazibona nk'iyi telefone wiratira hambwa ati mwitabe yanje cane ivumbura nihe novuga time like uri kumwe na Block Chance wumva uryoherwa cyane kandi wumva yuko akubera mu kibanza ciza nk'umugabo wawe hose vraiment hose nkaye hose gusa itangwe kwishavuza no turetse muri ivyo muri ndayivuga byose hose aba ari bien byatari sinabisubiremo baby gusuboya yarashavuye ngo yarashavuye ari aragerageza kwifasha ari bien urumva ko ari sawa ntuzova usanga ugiye kurondera telefone imeze bien connexion imeze bien byose imeze bien telefone urumva ko isona neza irasona bien ndacata bien bari byo nungaho no like kandi urabona afise match matatu c'est bon kandi biragoye afise iPhone igezweho yani fo rero ifuko uyibungabunga neza ya telefone yiwe kuko urumva ko mutahi ya wifise yaje mutahi harimo mutahi w'amatomate mwari mwibara munzenye mwisoko KERCY akunze step media kabigata ashengiye nabona yo KERCY ari romantique mana ya tubaza tugende kuraba bana indwite nifuza kumenya mbega muzohuzwa niki na cyane cyane ko tuzi yuko mwese muri entertainment burya yajyanye kwimvira ko Black Chance burya yakurondeye kugira ngo bize bimworohereze mu kazi kiwe ntazova asanga ko arayihaba Queen video wowe hari ngaho ugatirika ndondera umukobwa dukundana azora amfasha ama clip yanje burya ivyo ntuhigeze uvyumvira KERCY bon ya sinigeze ndavyumva ko je sinamukunda ijya mbere yarampumye ko cyane baza ati ngira nakoze bien reka ndamwitabe ujya nawe nyime ngo si umuntu aravurugana cyane si umuvye turariha kanza aransumbaho gato camvuga ati so reka renda ndamwegere numve icyo ashaka kumbwira sindamugaye acaramamagara aranyevita ahantu ndaza nyene nanje mvuga ati man umutipe amamagaye ashaka sohokane cyangwa ati ndagenda turashika turavugana hama fya yes biragenda neza Block Chance numuntu acha bifuza kubimenya ati mbega burya niho amurondeye KERCY kubwama profit cyangwa KERCY burya niho akurondeye kubwama profit akubona yuko wewe ufise visa yo mu Faransa anytime arashobora kugira ubukwe akaca baronse inzira yo gucemoka hariya ama prexitant mugeze hariya agaca guhinduka ibyo ntibigeze uvyumviraga Block Chance no because vugisha ukuri baravyimviriye kuko urumva bwameje kunabivuze hando auparavant muswahuye sinari nzi yuko afise imbanda bya sijui bya Facebook n'ibindi ibi page byinshi bya Instagram kuvuga yuko jewe umunsi namwamaga ndamutumyeko nari mva ntwari witeze ko ari umuntu wari muri entertainment like ari umuntu ari simple nyene yazi ngo ndi simple ashaka gusa tuhure tuvugane bikunze sohokane kuko namusa ari ukuntu twahuye ari ukuntu narameze nari gentil ari umuntu atuje KERCY mu kwiha amanota twari benshi baguma bavurugana ariko jewe baza ngo ndatera induru yo numva nyene uyu mudemu vraiment kandi sinari namukunze ntari wamukunze sinari namukunze bije après tumaranye igihe ya burya igihe akudakaga ni wamukunze no semblanye nabimubwiye vraiment ya ati rero ntivyigeze biba byose yari acting byose byari ku acting urumva yaba ijya kuhaje nini yacanye ya chance acabigiramo amahirwe bica birakuranira kwihangana chance donc kujya usanga umuntu wamudraze sivyo yamaze igihe kinini ntari en couple hama umunyaje kunziraga rero avuze ati ashaka kumpenda ko umuntu ari mu France cyane iska afisashwa kuba afise umugore ashobora kuba afise abademu benshi babana like ni cyo kintu nari afise mu mutwe cyangwa ati bon reka siniteze chance reka ndamwemerere peut-être Imana niwe yamurungitse ko ndibazangira Imana irabona ukuntu meze ukuntu nyene mu bwawo kwa cyangwa ati reka ndamwemerere nyene ndabe gusa nyene naramwere ku rukundo nyene gusa actinga nyene kwactinga ariko ya
hama dariya turaguma tuvugana mbona mpaye time ko je ndakunda umuntu wo mpa time mu byose biruta mbonye amafaranga yiwawe ariko kaguha umwanya tu ariko ukampa time ndagukunda rero aca guma mpa time aguma nyitaho aguma kwa ibintu byinshi cambuga ati uyu n'umugabo vraiment chandafata decision chanamukunda namuhereza mu mutima ya yes ni giki kuri no mwanya wowe uvuga ati je cyoba cyo tuma utakaza black chance ikintu cyona cyo haba kigatuma kiguca intege icyo black chance utifuza ko yokora ntifuza ko yokora ukunshitinga kandi naba nabimubwiye kunshitinga kugenda n'abandi badem abakobwa sinzi surtout nk'ibintu by'aba ex vraiment biramvuruga baramurondera cyane lakini kumbukire mtu mweko na visa kandi benshi twifuza kuja hanze nubizi none je sivye je shaka urukundo sishaka visa ngaho aba ex Ufise ba na ex wonga donc aba ex bahari ya vraiment ramvuruga bishikira amansanga inbox bahariya problème ça numva ko ufise akazi kenshi KERCY no it's okay gusa ni imana gusa atangoye kuzarahinduka bukebuka ko yashise amatelefone menshi amurondera vraiment yashise amatelefone menshi amurondera y'abakobwa naje ndavuga ariko ubu byatangoye kumuvamo felicitation Jeshi wakunzi wa step nakwambia hapa tunakula kwa macho Yes mugabo ni vyiza cyane kuba proud n'uwo wawe na n'uwi wawe utekanje kuzomuha ibibondo bingana gutera mvuga Yes turazi neza yuko abakobwa benshi mutagikunda kuvyara cyane wowe ubona yuko black chance wo muha ibibondo bingana gutera abashaka kuko nimba afise uburyo bwo kubarera ciribaza ko ngiye nkavyera mu bitaro vyiza nkafatwa neza abana banje ntibandagare Black chance. Naam. Tuvyize neza kutazo kigera uhemugira mushiki wacu. Oya vraiment. Uri sio mvuga 100%. Mvuga idei mara kirizi. En fait, on va. Non, sinon vraiment je viens sinon bigira. Kuko Mana arifise zo projet cyo bigira. Sinari kwemera kwa cyambere tuje ku kamera. Bya mbere kwanza. No kuri page yanyu urabizi. Nayi postinga. Yes. I love you too, Bobo. Kabisa. Yes, tuvyizere ko bizogenda neza cyane. Black chance urashaka kutugira ibikorwa byawe bisanzwe biri kuri YouTube yawe hamwe na YouTube yawe kugira ngo barabagene kuyifollowinga na cyane kurikirane gose ko turumva yuko uri muri bamwe basanzwe bateza imbere umuziki wacu mu Burundi. Sivyo none ka Black chance. Naam. Tubwira YouTube yawe kuntu yitwa hamwe n'indirimbo zisanzwe ziriko. Bo YouTube yanje yitwa Black Chance. Black chance eh. Aro ndirimbo par this time standard. Magnifique, imo yitwa magnifique. Indi yitwa Fais ta vie. Harimo yitwa Petit King. Makaba n'iyindi y'amapiano yitwa Bella. Bella. Yeah. Yes, izosohoka very soon izoba yitwa gute? Petit King. Petit King. Ni clip. Yo turi kumwe nyene. Turi kumwe na Petit King wawe ngaho. La Petit Queen. Petit Queen. Urakoze kuri collection. Collection si. Igihe yakoze atepenya collection yake twoyaga byinshi twoheza ariko je ndi proud cyane ariko jewe sinanite Black chance ndakugize ukuri. Yaribaza ndamubesha yo. Sinanite ko KERCY yoba serieuse nkuko niko ndayibona. Yoba proud like no muhungu kuko tuzineza ko KERCY agomaboneka amakipe menshi. Birago kwizera abakobwa nk'abamwe bwe KERCY. Ariko yaranyitse. Arashonje duhanura natwebwe kumbere tuze tuvyidira yuko mudakora ibintu bibi cyane. Oya nibi no kuri we yamabimbwira sinkeneye sinshaka. Yeah. Bagoye gukora kono. Igihe isoko zatebye kabiri gatanu. KERCY tubwira platform zawe. Ya mbere Facebook. All Star Queen. All Star Queen. Pourquoi All Star Queen quand Ufise KERCY official? Donc c'est page nyinshi. Ufise KERCY da Queen. Ufise KERCY official Queen video. Ouais, c'est KERCY uri umukobwa. Ufise Abuja KERCY official. Ufise uri mu promoter. Beni no. Uri mu promoter. Really mdomyere mapote rega Maria javibera nga tunyarutse twahijijire rumana Beni no ega twe turi bibashe
twe turi bamwe bo bagira mwibarabara abiyubashi nibo bagira entretien bakubura bakuru ubucafu bakubura ariko ntiharage aya masatwe tuko turondera ivyo abana bashika barya ya ivyo abana murafise abana muhira Jeri mwari mwaduze ruguru wamenye gute kuri stati yawe ari kire wararakira nk'uhisha wewe kuri stati yawe yafite mwari mwaduze ruguru byageze gute KERCY voyage yagenze ilikuwa bien byagenze byisubizi Black Chance en fait nabonye ka video Black Chance avuye mu duga yari porte ya rouge asohotse mu duga wora mu kameye ngo nizere ko yaravuye kwifasha kiragaruka no ahubwo ni jewe nari nasohotse sibabonye ko ari je nari mvuye wari usohotse ugiye kugira iki yari nayisohotse nyine gufata umuyaga caramperekeza ya Black Chance yes wibaza ko yakorekeje kwereka iki KERCY kubera wamperekeje kubera aratinya ko mu biho gutakaza protect igese nizere yuko ukuntu atinya ko gutakaza nige mwari ruguru hariye byagenze gute yarakoretse uraja mu muryango cyangwa yarakwiyegereje agushira ku ruhande rw'iyo kugira ngo twaguma namubwiye guma mu modoka be mushyize yari ruguru mw'ijoro guma mu modoka no duteze kujana yes so abakobwa no no gusa nyene nitwarara imiduga y'ubu isigaye ifise like ubuhinga ziga ntebe z'inyuma barafise ukuntu bazigira oya twaba turyamye nk'ababuhinyabo tuba turyamanye nk'inyabo gusa icambere ndamushimira yaende ibintu byinshi kuri jewe no nkene kumenya iyo muduze ruguru like umwe wese afata icyumba ciwe like hari nico twafashe kubera hari mu mamaseur ya hari mu mamaseur so twabaye boje yo gufata icyumba ciwe nta massage yaronse gusa naraniyumvira mana inde wewe yego ko yararushe ndabizi ko niwe ari kuri vola kandi hari kure acha tubabubrije uko turyama umwe wese kwe kandi baguma ducunga nyange numaza kuva mu chambre agenda mu yubuti ya uko tubibona turabona ko Black Chance ari umwana canke ari umuhungu yitonda ari en fait ari nimpole sana kwa Kiswahili kizuri mvuga n'umuntu atekereje gose tukuraba wewe uraturira like urumuriro urashushe like bizogenda gute KERCY ujya n'ubu uzusanga wamubabaje Black Chance utabizi no sinzomubaza ko nubwo byoshitse kanka mubabaza ndamusaba pardon ya hari pardon uraka pardon za nyingi zinakera oya nawe nyine arabizi kwanzi yashavuye akatangura kuvuga sindamwishura arabizi ya ndabeka kavuga bien gusa sinzomubabaza arabizi kuko nanje ndabizi urukundo rurabaza nanje nababajwe kenshi nacitsinzwe kenshi yes guys KERCY arashaka kutubwira rero kuko uriko rafise abakunzi benshi cyane bagukunda ngaye cyane cyane abantu bo muri Saudiya like abantu bo muri Europe je sais pas wherever abantu bo mu Burundi muri Europe yaje barankunda none ufise mu diaspora ngaho mu Faransa bo muri Europe okay ntabandi rero bo muri Amerika hari bo muri Oceania hari muri za Australia benshi baradukurikirana muri Canada wherever yes babwira ijambo rimwe kugira ngo babe sûr nivyo onyiri kuravuga kugira ngo bamenye ko KERCY yaronse umuntu wiwe kandi atazomwemukira nabijya bamwibaza ko atari byo cyo nabwira abakunzi banje cyambere pardon abo muri Saudiya peut-être naratanga conseil bakazitahura nabi so kwa itahuye nabi I'm so sorry abo muri Saudiya kwanza hama nabandi bakobwa mwagiye kurondera ubuzima muri Saudiya I'm so sorry icya kabiri nuko mubibona nabibabwira kandi cyambere nambere turashimira Step Media TV big up sana yes mwaradufashije cyane mwaradufashije ko nk'ubu unye peut-être bari kuza yari gukunda ubundi demu cyane n'abandi bati yari kubimenya ariko ubu unye nubwo mbona mwe babaca bamubwira twamubonye so merci beaucoup ikindi yes Black Chance nigikubwira abakobwa bama kurondera cyangwa babandi bari bafise ibyifuzo byo kukurondera kugira ngo bacike intege bamenye ko ari KERCY yafashe ikibanza ngerageza mu kirundi mo shaka bamenye yuko Black Chance now sindi disponible ku bwabo ndi occupé kabisa na my queen byukundondera navyo by'umwijoro nabo ba mu gitondo babistop babireke yabireke kuko
bazotuma ngumashwana nkunda umutima wanje my future wife mama watoto wangu wa baadaye. Jamani. So mu Gifaransa ngire kumenya yavuze mu Gifaransa mu Kirundi mu Giswahili. Yaravanga cyane. Igifaransa yavuga aracyumva. Donc voilà. Mu Gifaransa menga ni ndende gose. OK, vuga no en français. En français? Vuga, s'il te plaît. Merci. Alors qu'il fera ça ticket. Vive vuga. Aussi. Yendi su. Di. Yari gute keso yari gute haje. Like kugira ngo abakobwa baguma bakurondera kugira ntiba gutebeni. Ba making sure like bavuga ati babe sure yuko uri bafise undi muntu bari kumwe. Ok, c'est parti. Donc, no, vuga basi nguvugire hino. Ntanukubona. Avon pas. Wewe. Haya nzibyushaka. No. Vuga, please. Ashaka kumbwira agafaransa. Donc, ne sais pour les moments Black Chance est occupé. Vuga bien kugira non ndakivuga nyende. Gisuri first chunga jya muri Kongo je nachuchaka. Ya yakindi. OK. Black Chance il est occupé hein. Du coup, je suis occupé. Je suis sincèrement désolé pour tous les gars qui me cherchent. Pour le moment, je suis occupé avec ma femme, avec my queen, avec la future femme de ma vie. Donc, je vous supplie d'arrêter de m'appeler tous les temps. Kabisa. Igisa kuzosemenya kuri gatanu akubwira ati arabinginze uri kumurondera cyane. Okay, mu Kiswahili heza kwanza ushubwa ni mu Kiswahili. Uri mu Kiswahili? Oh my god. N'umugishinwa basi. Ariko turabona ko KERCY vraiment ari mu mahoro. Twizere ko bizobandanya gutyo Black Chance. Yeah, for me en tout cas na ngorane vraiment. Muhira baramukunze. Bon, umuntu amuzi muhira ni mama. Na petite sœur wanje. Na papa wanje mukuru. Na papa wanje aramuzi n'abagenzi. Bose baramuzi en fait. Iwabona KERCY barakuzi. Mama wiwe nabonye sister wiwe turabana. Ufise umwanya ungana iki kugira ngo muze mubane? Musigaranye umwanya ungana iki kugira ngo muze mubane? No abibwiye. Bo iyo privé canke no birapfana nawe. Tuvuge nka OK. Yes, akozatemenya Black Chance. Ndumva n'ibyishimo tubwira ariko tuzarabona umwanya w'ikiganiro kimeze neza. Like twibutsa platform zawe novuga utubwira kuntu zitwa Facebook, Instagram na YouTube. Bon, muri Facebook ni Black Chance, Instagram ni Black Chance, YouTube ni Black Chance. Hose ni Black Chance. Black Chance. Yeah. Genda kuri YouTube mugire subscribe, mugende kuri Instagram mugire follow, mugire kuri page Facebook mugire like na follow. Kuri TikTok mugire follow na plus ikoresha TikTok. Yeah. Hose ni Black Chance. Hama KERCY we wiziwe gabasha afise nyinshi nikoze hetse. KERCY bagere KERCY official gusa. Yes, KERCY official. Na Instagram Yeah. Kandi turabona yuko abantu bariko bakurikirana cyane. Yes. Bimeze neza cyane. Turize neza ko KERCY atazodemukira atazodutanga isuri tani nziza mu muryango wa Black Chance kugira ngo batubone nawe batishe mu ijisho. Ntibazoducisha mu ijisho. Sure. Yes. Geysa kuzo step njya kabiri gatanu indwi tubyizera ko bizagenda neza cyane bashimire cyane. Black Chance ndagushimire cyane. Thank you. Murakoze nawe. Nanje murakoze cyane mwakoze kutwakira no ku mwanya mwaduhaye no ku cubahiro mwaduhaye ya Step Media TV. Big up sir. Tuzasubira rero gutaha tugira bye kuri bye. Bye. Peace.